igice rero cya gatatu cy'umwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2021 mu bushikiranganje bw'uburimyi bworozi n'ibidukikije twararanguye ibitari bike mu ntumbero yo gushika kwihangiro twari twihaye. Muri byinshi byaranguwe tuvuge bikuru bikuru biri mu bisata bitandukanye, hariho kugwiza umwimbu w'ibiterwa bitandukanye hamwe no kugwiza umwimbu mu bworozi hamwe no kuwuhesha agaciro. Hariho gukingira no guteza imbere ibifasha kugwiza umwimbu, hariho kugwiza umwimbu w'ibiterwa njabukamazi, kunagura ubushakashatsi bufatiye ku biterwa n'ubuhinga butandukanye, hakabaho kandi gutunganya neza amasoko y'amazi. Hariho kandi guteza imbere no gutunganya ku buryo burama amashamba, kuyatunganya, kunagura ibibanza byononwe bivuye na bimwe byo gucukura amabuye, urucekeri n'ibindi, kurondera uburyo kugira ngo iyi migambi yose turiko turarangurwa ishoboke kurangurwa ku rwego rw'igihugu. Hariho gushiraho kurwanya ibyo, gushiraho ku mwanya ibyo kwisungwa mu kugira amakarata ibimwama mubona bijanye n'ibihe yerekanwe ku munsi ingene igihe kiriko kiragenda, gutyo n'abenegihugu bakamenya ingene bakwifatamwo mu gihe imvura igwa ari nyinshi cangwe ari nkeyi. Ni Dr. Deogide Rurema, mushikiranganje w'uburimyi, ubworozi hamwe n'ibidukikije. Aha rero hakaba ariko ashikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu kiringo c'amezi 3 aheze. Dr. Deogide Rurema akavuga ko vyinshi cyane byagenze neza, aho mbere ubwo bushikiranganje bwaronse amanota menshi arenga mbere ibice 80%. Deogide Rurema ari mu kiganiro n'abamenyesha makuru, ahambere akaba yanishuye ibibazo bitari bike byabo, tumwumvirize. Colombe FM mwavuze byo gushinga ibiciro kuri kino giterwa c'ibigori, muti akarusho gahari n'akahe. Murabona itingo turakora twebwe muri leta y'u Burundi ibicishije kuri no bushikiranganje uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije, twarateye akamo abenegihugu, turashiraho imigambi, turashiraho n'amapolitiki yo kwishikira ku kivi kugira ngo tube hafi abenegihugu. Murabonye ihinguriro komi ryagiyeho kugira ngo ifumbire y'abenegihugu iboneke ku gihe kandi iboneke ikwiye kandi ifise akanovera kenshi. Akamuro leta yateye abenegihugu barakitavye, bamaze kukitaba naha twagiye tubona ubu twatanguye ku bigori. Umwimbu w'ibigori kirese kumbure nk'umuntu yoba ari nyimpumyi yarayibonye mu gatasi yuko kurubuga byari. Umwimbu w'ibigori rero wariyongereye kubera ko kamukare, eka n'ibiraya, ibitunguru, imiceri, murabona mu myongo nyine hameze, ibiharage. Mugabo abanyagihugu ro baravuga bati none ko leta mvyeyi ifise icivugo leta nkozi ati umunwa w'umwe n'igihugu uronke ico ufungura, hanyuma n'umufuko w'umwe n'igihugu uronke amahera. None ko batuhimirije kugwiza umwimbu, tukaba twaragwijije umwimbu, tugiye kubigira gute? Aha sinovuga urugendo twagize n'ibice bitandukanye twagize kugira ngo leta ifate ya mbere, ifate la responsabilité kugira ngo koko umwimbu w'abenegihugu ubagurire. Kwaba urugendo rurerure, ariko kandi murabizi yuko umwini mushasha utera amabavu.
ni yindi ngendo tutari tumenyereye twatanguye. Akarusho kabaye ubwa mbere nuko abene gihugu baranezerewe, baravuga bati ya leta yacu ngiye leta nkozi ntivuga amasigara cicaro, iraduhimiriza kugwiza umwimbu kandi kadufasha kuwubungabunga. Ku kiyaga Tanganyika sindakivuga ko byinshi, murabizi kuva muri 2019 mugenda mukaraba mu archive musangayo ingendo twagize nyinshi n'abahinga, tukagenda twerekana ingaruka mbi suko dakurikiza neza amategeko duhabwa mu bijanye no kubahiriza ibanza bijaga, kubahiriza inkengera z'ikiyaga, kubahiriza bya bibanza ihemero y'ikiyaga. Aha rero nta numwe tutakumwikomo, mugabo twari twarerekanye yuko hari bibanza kuko bidakwiye kubakwa kandi hari abantu bagiye barabivogera. Murabizi ko twaranagize n'urugendo tugenda dushira ku misaraba kuri izo mpome aho hantu kugira ngo twerekane ko bavogereye babikure ku gushaka, ariko murabona kiyaga ca riciriye urubanza. Tweruka kugira n'inama turerekana ko ibintu bimeze kuva aha mu Kajaga gushika hariya Nyanzarake, turerekana ibibanza byavogerewe, turerekana ibibanza bisigaye, ariko tugenda twerekana imigambi yakorerwa. Ico gitabo kiri muri leta kugira ngo bazoduha uruhusha kugira ngo duce dutangura kuraba ingene iyo migambi yoshigwa mu ngiro. Cibutirwa ubu rero twari twavuze tuti abantu babanze bagire prise de conscience yo kubahiriza amategeko, hanyuma ikindi kigiye gukorwa, hariho umugwi uri kuraraba neza, hari abavuga ati ni n'uruzi rukuga twazibiwe rutuma ikiyaga amazi yo mu kiyaga caguma asesera ino. Hari abandi bavuga bati imvura yabaye nyinshi muri kano karere, n'ibindi muguma mubona kuri ajyamarezo ubuhinga ngurukana bumenyi. Twebwe rero nuko tugiye kwicara ibi byose mu kanya gatoyi, twaramaze kuvugana n'abajya bacejwe autorité de la Tanganyika ushireho umugwi w'abahinga, ibi byose bavuga tugende hariya kuri rukuga turabe ko ameze, hanyuma duce tugaruka turabe kahise kibihe cy'u Burundi mu bijanye n'ihindagurika ry'ibidukikije by'ikirere, gutyo tuzoce dutanga umuti urama muri leta. Ni ukuvuga mwarabonye hariho amazu ariko arashikirwa, narabonye hariho ikindi gisata bari ko baravuga ko abantu bahave hakiri kare. Ibi rero ikihambaye nuko tuzokora tushize hamwe kugira ngo habe umuco uboneka, inyishu irama. Hariho mabati kororera ibitungwa mu mpongore ntarengwa n'ukwezi tariki 10 kwezi kw'icumi 2021, tariki 4 atari 4 ni tariki 8, ariko ni mu kwezi kw'icumi 2021. Umugambi waragiyeho, turatanga imyaka 2 yo kwitegura. None uwo muntu atiteguye iyo myaka 2 yose, mumva nawe twomuha imyaka 3 cyangwa imyaka 4 azoba yiteguye. Si ntararo nyinshi nkuko mubyumvira, abantu benshi bariteguye kuko korora mu mpongore hariho intara
ari ukuri igenda mu Kayanza mbega uza kuzirika impene kwande kw'amatongo mbona atari kirenga woza kuragira mucibare kwande kandi akarari mu bw'ingozi nta kibazo dufise genda Igitega kugira ngo bamwe bama baza hariya turaba turangurira imirimo Igitega usanga impene cyangwa intama zambaye ubufukamunwa kugira ngo ntizigende zirona aho ziciye ku nzira none wumva abenegihugu baramaze no kurondera ubuhinga bwo kugira ngo iyo ziturutse bazijanye ahantu izone cyangwa tugiye kuzivuza uca mwumva rero yuko uwo mugambi uriko ni umugambi mwiza kandi mwabonye turiko turashira mu ngiro umugambi ewe Burundi urambaye uwo mugambi ewe Burundi urambaye tuwukorera mu makomine yose y'igihugu ku mitumba yose y'igihugu mu ntara zose z'igihugu none duhimirize kubungabunga ibidukikije twongera uce duhimiriza n'abantu baza kubyonona muri amategeko azokurikizwa kuko niwagenda kuragira ku mutumba runaka uzosanga hari ibiti muri uwo mugambi w'Uburundi urambaye uzoza kuragira mu itongo ryawe kandi ariko arayitunganya aha rero ngira ngo tuzatera akamo mu gihe kitarambiye cyane tugiye kugira amanama mu ntara zose z'igihugu kugira ngo dusubire tubahimirize kandi tubibuze kuko twarabigize dufatiye ingingo turanabivuga turiko turavuga ko twabaye igihe cyo kwitegura rero tugiye kugirisha muri uku kwezi ukwezi kwa kane iyi minsi isigaye n'ukwezi kwa gatanu kuzoba ari ugukwiragira igihugu cyose bariko barabitegura bazibajya kara tujane kugira ngo bumvisha bene igihugu yuko isango ryageze